Ndabaramukije mwese banywanyi bacu mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tuba twabatunganirije. Ubu turiko turavugana hari amakuru yihuta cane adushikiye ku bategetsi b'u Burundi. Ni ibintu bikomeye cane iyo bigiye guca biba mu gihugu ndetse n'amajambo akomeye yashikirije na bamwe mu bategetsi. Turaza kumviriza ivyago bikomeye cane bigwiririye bamwe mu bategetsi bakuru ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru yo kwihuta kandi ni amakuru ateye ubwoba dushikiye aka kanya. Abamenyesha amakuru bacu bakorera irya nino babakoze amatohoza bakaganira n'abahinga. Amakuru rero yihuta cane turonse aka kanya ngiranya gushitse ko yose. Ariko mbere yuko dutangurana vyose ngira mbanze ngusabe gufyonda subscribe. Gufyonda subscribe ni ukumanuka munsi y'ivideo ukaraba handitse sabone canke se subscribe nyene nimba ukoresha ururimi rw'icongereza ugafyondako maze tukaraje twibanira mu makuru n'ibiganiro tuba twabatunganirije. N'amakuru rero yihuta mbayemwo kaze mwese tugiye kuba yabanamwo muri ngaha mu gihugu c'u Burundi, abari mu bihugu vy'ababanyi ndetse n'amakungu mwese ndabaye kaze. Reka rero aya makuru yacu tuyatangurire tuyumviriza. Ico usabwa ni ukumviriza vyose ndetse ukaza kumviriza ivyago bikomeye cane bigiye kugwirira bamwe mu bategetsi bakomakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ico ndagusaba ni ukumviriza neza kugira hatagira na kamwe kagucika, kuko birumvikana neza yuko iki kintu gikomeye kandi ari ikintu buri muntu wese ategerezwa kumenya ku Barundikazi muntu uri mu gihugu ndetse nawe uri hanze y'igihugu ukeneye kumenya ibiriko birabera mu gihugu cacu c'u Burundi. Kaze rero muri aya makuru. Kamo ntawe kataciye mu matwi ati umuntu wese avuga ururimi rw'ikinyarwanda canke urusanago nukumukurikirana agafatwa. Iryo ni itegeko ryazananye mu bushikirangaji bw'intwaro yo hagati mu bavuga ko hashobora kuvamwo ubwicanyi bw'ikivunga. Umuvugizi w'ubwo bushikirangaji Petero Nkurikiye yoba yavuze ati yumviriye ingaruka z'iyo ngingo. Mbega umutekano koko woba uhungabanywa n'abanyamahanga bavuga ururimi rw'ikinyarwanda? Ivyo ni bimwe mu bibazo tugira duce ijya nino muri kino kiganiro. Twakiriye abatumire babiri musanzwe munamenyereye. Uwa mbere ni Emmanuel Ndereyimana, ni umuvugizi w'urunani rw'imigambwe Sefor Arusha haranira amasezerano y'Arusha. Mwaramutse neza. Akaba n'umunyamabanga. Mbwire ko ndagukeza muri mabanga mashasha. Murakoze cyane. Kaze mujyane. Murakoze cyane. Ubundi mutumire ni Jean Georges Kibogora, ni umumenyesha makuru wa Radio Inzamba gateka. Akaba mwaramutse neza Jean. Mwaramutse neza Patrick. Kaze muganiro. Murakoze namwe, sangwa ikaze namwe mwese duteramanye muri kano kanya. Jean Georges, akamo ka Petero Nkurikiye kababaje abatari bake. Twarumvise ico bavuga mu baharina hagati y'akazi na muntu mu mwaka kiri gute? Aho kamo ngirango nta muntu aciye ubwenge, nta muntu abona ingaruka zako atokiyamiriza. Kuri jewe nakamo gatisoni, nakamo kabi cyane gose, nakamo kerekana neza yuko leta y'u Burundi ibandaye wa mugambi wo gukumira abantu bamwe, umugambi w'ugwanko, umugambi wo kutarondera yuko imigenderanire hagati y'u Rwanda n'u Burundi yo bamyize kaje imbere. Urumva ni umugambi nakamo kazotera ingaruka mbi. Sinzi ko tuora nk'umwanya ubundi kuvuga ingaruka mbi, ariko nakamo kazotera ingaruka mbi muri bajya nyene bafashe ingingo no mu bandi barundi benshi no mu economy no mu Turagaruka ku ngaruka mbi zako. Mbega utire n'urukurikirane rw'amajambo abiba inzankano. N'urukurikirane rw'amajambo abiba inzankano mu Barundi, kuko uravye ivyo twaza tumba mu bategetsi bamwe benshi kuva ku ntwaro ya Petero Nkurunziza gushika n'uno munsi n'ibintu bidahinduka, n'ibintu ahubwo bikomera cyane gose. Amajambo ab'ubugwanko, amajambo abiba gutandukana hagati y'abarundi, n'amajambo ateye ubwoba kandi n'amajambo karenze imbibe kuba bavuga abantu indi muziki nyarwanda. Novuga yuko vyarenze ihaniro. Mbega none kubwawe mbere ko Manuel ako kamo ko bakatewe abarundi bose ubwabo ko tuzi hagati y'abarundi n'abanyarwanda atangorane za bisanzwe. Harimo abarundi batari bake aho kamo kerekeye, kuko mu Barundi hari abarundi benshi bavuga ikinyarwanda. Mu Barundi bari
bari no mu Burundi hagati hariho abarundi benshi bavuga ikinyarwanda batari n'abanyarwanda urumva rero aho kamo ndikerekeye abanyarwanda gusa kerekeye n'abarundi kuko benshi abantu benshi bavuga umuvugizi w'igipolisi ko yagize ati yahamagariye abarundi gufata abantu nk'abo bavuga ikinyarwanda mbega abarundi ako kamo mwaza ko bazokitaba ako kamo je ndibaza ko katewe bande ako kamo abarundi nyabarundi bazima nibaza ko batazokitaba ako kamo nibaza ko katewe novuga ko katewe imbonera kure nibaza ko katewe burya gwaruka rw'umuganga uri ku butegetsi kuko nibo novuga yuko bakorana n'igipolisi nibo bama bari kumwe n'abanyagihugu mu mitumba mu misozi ndibaza ko aribo kerekeye abantu nibaza ko bogaba kuko ni ibintu biteye Manuel wewe urabye ko nyine byageze mu gihugu kirimo abantu b'abarundi bavuga ikinyarwanda nk'uko yabivuze mu za Cibitoki na za Kirundo biroroshe gutandukanya abavuga ururimi rw'ikinyarwanda n'ikirundi mu Burundi urabye indimi zivuga mu Kirundi mu Burundi murakoze kumpa ijambo cyambere mbanje gutera ibyatsi ingingo nk'iyi ishobora gufatwa n'ubushikiranganje burimwo bashizemo ubushikiranganje butatu buja hamwe ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati na cyane aribo n'iterambere ry'amakomine urumva bagaca batera kamo nkako ni bimwe bya teriyo sema uravyumva nukuvuga rero umuntu wese azovuga ikinyarwanda abaye umwansi kuri bo ariko twibuke ko no muri bo nyene abategetsi b'u Burundi hariho abakuriye mu Rwanda bize mu Rwanda bavuga ikinyarwanda bari mu bategetsi bakuru no munsi muri iyi ntwaro ya CNDD-FDD ya ndayishimiye ihari bafise amacuti mu banyarwanda tukaba dufise intara ya Kirundo yose gice kinini hafi mu bice 80% bashobora kuba bavuga ikinyarwanda twarabonye n'abashikiranganje bava mu Kirundo bari muri guverinoma y'u Burundi bavuga ikinyarwanda urumva turafise Cibitoki ca Rugombo izi ntara cyangwa amakomine yose ari ku mupaka w'u Rwanda benshi baravuga ikinyarwanda nuko bimeze basanga barasabanye ariko ico twabibonyemwo twe twamye dusemerera mu ntumbero yo kuzitira ibyo twabona biriko biraza ariko abantu bakibaza ngo kumbure turashikuza noneho birahaye rero biraje habona ko abantu barakunda kubona ko ibintu byabaye kugira bavyemere badakunda kuzitira bataronegwa none rero ubu hageze ako kamo bateye abarundi ngo uzovuga ikinyarwanda muramwirukako ahubwo nato dutera kama abarundi kuhamerera amagabo mwe mutimwe arazitiye turavye tugire ko n'ibijanye n'ingaruka hariho umuntu umwe yamaze guhasiga ubuzima mu Kirundo mbega Petero Nkurikiye ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu umutekano bwo ntibwazitiye ko bwahamagariye gufata abo bantu ariko butabahamagariye mu bwicanyi oya iyo bahamagariye iyo kajya kamo gatewe abagatewe barazwi n'abantu bagiye kwiga kwica imbonera kure zavyigiye kiribaho ndese zivyigishwa n'intera hamwe kandi baratahanye n'intera hamwe ziri Burundi ako kamo nizo ntera hamwe naho zivuga ikirundi nimwibaze ngo bo birabaraba ahubwo bo nibo bafasha kumva bati ahubwo ujya n'ikinyarwanda avuze urumva mugambagira abanyagihugu ntibagenda gufata umunyagihugu ivyo ntibimuraba ntibishoboka kandi uvuze ngo uzovuga ikinyarwanda muramutunga urutoke umunyagihugu ntibimuraba abatewe akamo nabo nyene bama bariko bakorana n'ico gipolisi baba barikorana urumva muri ico gihe rero ugaza wumva mu Kirundo byatanguye hamaze kwica umuntu n'amahiri yishwe niki imbonera kure nyene zakurikije akamo zatewe na leta ibicishije mu bushikiranganje bw'intwaro y'agati ku muvugizi umva rero sagasesheshwa rumuri ibintu byavugiwe kuri radio y'igihugu na televiziyo y'igihugu rero bukigeze habi ariko ibyo bariko barakora byose mwibaza ni ku nyungu yande ikibazo tagara ko mu nyuma Jean-Georges Kibogora mbega nimba uwo muntu yishwe kubera kamo yotunganirizwa nande kwa kamo
bigaragara ko arakushikiranganje bigaragara ko karaka leta iyo tunganirizwa nandi wari kumutunganiza niwe yamwishe wari kumutunganiza niwe yamwishe niwe ari kibazo ubundi umunyagihugu agize ikibazo cy'umutekano atunganizwa n'ubutungane ubutungane nabwo tuzi ko ni igikoresho cy'iyo leta yatanze iryo tegeko ryo gufata abantu bose bavuga ururimi rw'ikinyarwanda none rero ubonye nta kindi gisigaye atari kwitura izindi nzego z'ubutungane bwo hanze ubwo butungane niyo leta nyine ni nka kimwe mbega umushikiranganji Petero Nkurikiye nashobora kugira ati twabahamagariye abavuga ururimi rw'ikinyarwanda kubashikiriza abajeje intwaro abajeje igipolisi ariko ntibabangariye kwica ico nico urumva biragoye none bajya batewa kamo baje nyine basanzwe bica nimbonera kure nkuko nabivuze mu kanya gahetse ibyo dusanzwe tuzi izo mbonera kure nizo ziha amategeko zikora ibyo zishaka zirisha zigakiza none rero iryo tegeko aho kamo katewe abo izo mbonera kure zokora ibyo zishaka ko nizo zitega nizo zikora n'ubutungane izo mbonera n'urumva ni ibintu bigoye Manuel hari muri kahise abantu bitwa Dreyfus yagize bati iyo yandikitse ikete agira ati ntufate ntiwice fata ariko abandi bagize abandi baca bagira igihushane bagira ati hagufata barishe mbe ntivyogwa kuri izo mbonera kure zo zarabikoze ubushikiranganje bukaba bwera muri icyo gihe mbega ufata uvuga ikinyarwanda kuvuga ikinyarwanda ryamaze kubikosa hari ibintu by'imfobeko birimo ni ibintu bihera kera twarabibabwiye ibi bibaye ubu ni inkurikizi y'umugambi watanguye kera mwumva uwahora twarase na Reverien avuga ati kora muzohembwa amaparcelle yabo bifubitse yashatse kuvuga ica bangaze mugira iki urumva bwarakurikirane bw'amajambo y'inzankano murabizi ingene byagiye bikurikirana bijya byose biri muri uwo mugambi ubu rero hageze aho babishira mu ngiro amenya ni bimwe bimwe bavuga ngo umuswa ujya umuhini usotera isuka hajya rero bamaze kuvuga ngo abavuga ikinyarwanda no kuvuga igihugu baturukamwo urumva abanyarwanda kwanza bavuze ngo bavuga ikinyarwanda n'abanyarwanda baba mu Burundi murazi ni benshi cyane sibyo abanyarwanda baba mu Burundi bige rero n'ibintu byo gushaka gusotora u Rwanda bigaca bigwamwo n'abarundi bavuga ikinyarwanda ugaca uraba rero uti none ko bahora bahimiriza abarundi bari mu ikambi Mahama batahe ubundi baza ko nawe batabiharuro mfise numvise abari bariyandikishije nibaza ko batararenga 3,000 batashe aka kanya rero barivyukiranije ko bajya bose batashe abana biga muri primaire biga secondaire banyina na base bari mu nkambi abajya abana bigishwa mu mashure bigishwa n'abari mu b'abanyarwanda bavuga ikinyarwanda baja mu isoko riremwa n'abanyarwanda bamashure bavuga ikinyarwanda ubu rero baratashe ubu rero babaye abansi b'igihugu kubera bavuga ikinyarwanda none bavahe bakaja naho rero hacaba ikintu c'umengo ni insiga bwenge aho nyene Kibogora Jean Georges ati abana bataha bavuga ikinyarwanda mbega ivyo birashobora gutuma habihahamuka ku bana bavuga ururimi rw'ikinyarwanda ku bakuze bavuga ururimi rw'ikinyarwanda kubera bazira ururimi avuga eko ivyo nyine ibintu bigaragara n'ibintu byumvikana neza cyane yuko umuntu avuga ikinyarwanda no munsi niyaba acaronderwa buhongo kugira yicwe canke aburabuzwe babana bariko bararuka bariko barakura bazova bati nta kamaro ko kwiga ururimi rw'ikinyarwanda no munsi kuko umuntu akumvise uvuga ikinyarwanda uca wicwa nivyo nyene niyo ngaruka miza ukurikirane rw'ingaruka ujanye nako kamo sinzi ko mu makanya nka nashikira icimiro ca Manuel mu kanya mu ngaruka zako kamo ingaruka ikomeye ni yerekeye umugambi wo gutahukana impunzi uno munsi leta y'u Burundi iriko iravuga ati turafise umugambi wo gutahukana impunzi z'abarundi cyane impunzi ziri mu Rwanda
tukaba tuzi yuko benshi muri izo mpunzi bamaze imyaka 5 baba mu gihugu cy'u Rwanda bahungiyemo benshi muri abo na bose ngira ngo usanga uno munsi basigaye bavuga ururimi rw'ikinyarwanda none umva abantu bazohunguka gute bavuga ikinyarwanda bashitse mu Burundi bagaca abansi b'igihugu urumva wa mugambi ucupfa wa mugambi nusubira kuja mu ngiro kandi umugambi wa leta kandi umugambi leta yabagiye kuzi leta yakoze ikintu n'igishushanyo cyayo uzosanga iri kiricuza mu nyuma. Jean Georges Kibogora nibutse ko uri umumenyesha makuru wa radio Inzamba agateka kawe turi mu biganiro Club de la Presse cyunani ngo mu radio RPA Inzamba be na television Renaissance turi kumwe kandi na Manuel Ndereimana akaba amuvugizi urunani Sefor arushaka n'umunyamabanga mukuru w'ugo runani ruhanya amasezerano yarusha. Tuje mu gice kigira kabiri ca kino kiganiro muri ko mudukurikira ku buhinga bwa Facebook kibiriraho. Emmanuel Ndimana, leta y'u Burundi ivuga ko abavuga ikinyarwanda ari bo bahungabanya umutekano. Mbeko tuzi uno munsi harabemanga yuko bagwanya leta y'u Burundi abo nabo dizare detabara mbe ni kugira ngo berekane yuko atari abarundi cyane ngwe muvyakira gute n'abarundi bagwanya leta cyane n'abanyamahanga. Leta ifata Red Tabara nk'abansi. Red Tabara barateye Burundi baravyemanze. Red Tabara n'abarundi kandi kuba barahisemwo gufata umuheto ni yabo n'uburenganzira kuko iyo umuntu umubwira ntiyumve haragera igihe ugakoresha ururimi yumva. Red Tabara rero bahisemo gufata umuheto kandi turavyubahiriza baravyumva. Iyo Burundi rero buciye butangura kuvuga ngo aba Red Tabara bavuga ikinyarwanda ni bimwe byo kubura imbwa n'imbwebwe babuza aho batumutwe uravyumva babuza aho batumutwe. Red Tabara barazwi n'abarundi uburundi abategetsi barazi ko Red ariko kubera urwango bari basanzwe bafitiye igihugu cy'u Rwanda n'uwundi mukenyuro wo kurondera ingene basotora basomborotsa igihugu cy'u Rwanda kuko igihugu cy'u Rwanda n'umukuru w'igihugu Evariste yaragiye kumutunga urutoke aravuga ibiki abama ngo ntiyosangira icupa n'umuntu hava mushiriramo ishano n'iryo shano yarivuga kubera arizi murazi ko ishano mu Burundi ari kigwanisho ca leta bamaze no kwica benshi muri CNDD-FDD nyene babahaye iryo shano. Murumva rero bavuga ivyo bazi. Ubu rero u Rwanda bararusotoye ruranuma kuko u Rwanda ku majambo umwengo bisigura ntawo bihuriye n'u Rwanda ariko kuca bavuga bati none jo bace batangura gufata abavuga igifaransa bafata abavuga igiswahili bafata abavuga indimi urazi mu gihugu abavuga indimi nyinshi ni benshi. Ubu rero kuva bavuze bati abavuga ikinyarwanda nimwibaze ngo ni hazard birafise ico bivako ni bimwe nababwira basotera u Rwanda kuko bavuga bati nimba u Rwanda twararututse ntihagire ico rudonoka ko na gato ntihagire ico babivuga ko na gato. Uburundi bafise inyungu y'ukuhangana bya gisirikare n'igihugu kibanda kubera iki babikora inyungu zirihe inyungu ihari nuko urabona abarundi bose bari bahanze amaso ibibazo by'umutekano muke ibibazo by'ubukene ibibazo by'amashure ibibazo byo kuvugwa atamuti atabaganga amabarabara atakirengana yose yatitutse kubera amafaranga yo bikoze yagiye mu mifuko yabo. Ubu bafise akagwi gatunze kurusha leta y'u Burundi. Tabagira bagere bati ikibazo nikiri hagati y'abarundi bwacu n'ikibazo nindira rero ibyo rero byo kuvuga ngo reka twiruke inyuma y'abavuga ikinyarwanda no gushaka gusamaza abarundi n'amakungu tuve ku bibazo byari bihanze igihugu by'ukuri tugende mu bibazo ataco bimaze ariko bikimaze kuko baratanguye kwica abita ngo baravuga ikinyarwanda. Muri ico gihe nibabandanya bica mwibaza ko abarundi bazoguma bareza amaboko kuko barica umurundi bakica umunyarwanda ariko mu kwica umunyarwanda n'abakongomani bavuga ikinyarwanda urumva ivyo byose ni icumu risongoye berekeza
ku gihugu c'u Rwanda bashaka barabi Rwanda ico go bivuga ko muri rusangi nico musanzwe ego cyane ni ukuvuga ubiravye neza byaba ibyo vyerekeye Rede Tabara canke vyerekeye akakamo ni ibintu ni ibintu byo gusamaza abarundi n'amakungu ingorane igihugu gifise nayo ubundi Rede Tabara irazwi igizwe n'abarundi nta banyarwanda barimo n'abarundi mugabo urumva leta y'u Burundi shaka kubyitirira u Rwanda umva nuko yareka aravuga amanuye no gusotera kugira ngo berekane ko ingorane zose ari u Rwanda nico kimwe nibi vyereka akakamba mbega aho nyende ko tubona ari abantu bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda bazogwa mu mporero mbega bizogisha bigenda gute canke bashaka guteranya Rede Tabara yitwe ko ariyo iteye mu Rwanda ariko ukuri kurazwi leta iriko irakora birazwi nta numwe atabizi neza yuko ari ibintu byo gusotera u Rwanda nta numwe atabizi birazwi kuvuga ngo ntavyazi ibyo leta iriko irakora gusotera n'umukenyuro gusa no gusambaza no kuravuga gusambaza abarundi n'amahanga mbega ko mwe mwama muriko muravuga muti ibiganiro mbega aho bigeze uno munsi Uburundi bwoganira n'abatavuga rumwe nayo mwebwe canke bwoganira kubijanye n'ibibazo tuko turumva by'abanyarwanda n'abarundi bwoganira n'igihugu cy'u Rwanda mwe ibiganiro hagati mu gihugu ikibazo gihari byarahinduye ikibazo gihari ibyo byo guhindura nivyo ndababwira utabaye vigilant utabikurikiranye neza bari mu byo kugusamaza uve ku bibazo by'ukuri uje mu bakwerekeze hiyo uravyumva ariko ikibazo cy'u Burundi ibyo twama tuvuga ni ikibazo c'abarundi mu barundi bonyene twebwe nyene mu gushaka rero bagifata ngo bacimure bagiterere mu Rwanda ni bimwe byo gutawakuba babuze yo batumutwe uravyumva kuko twe twame dusemerera kuva kera naho twasaba ibiganiro bakica amatwi sivyo tuzobandanya tusaba ico nyene kuko twebwe hari n'abatwumva bibaza ngo dushaka ubutegetsi oya ico dushaka na mahoro mu Burundi ico dushaka nuko urubuga rwa politike ihagiro ry'umunyepolitike n'uguharanira ubutegetsi umviriza guharanira ubutegetsi ariko ntushobora guharanira ubutegetsi mu gihugu uzuti ninabushikako bikabandanya nk'ivyo naka yahora akora wari kumariki wari gukora nta nakamaro bifise urumva rero nibugurura mwebwe abanyamakuru mwahunze mugasubira mugakora mu gihugu ubutunzi bw'igihugu bukanagugwa ibitaro bikaronka imiti n'ibindi abanyeshuri basubire kwicara hasi nk'imbaragasa kandi dufise ibiti byo kubazamwe imbaho mu gihugu nibakivyitayeho kugira ushike mu Rumonge kera twagenda abafise imiduga inyaruka twagenda iminota 45 imiduga isanzwe isaha imwe n'iminota 20 ariko uno munsi bagira amasaha 5 kubera amabarabara yaratitutse ivyo byose rero byari gukogwa n'amafaranga biba bashaka abarundi bareke kubiraba bamurika hano ariko nuko aho bari kwaramurika naho hashobora kubabera intambamye gusumba ivyacu twarimo twenyene uravyumva mu ncamake rero twebwe naho hoza umusende DFDD muri bo agashira ku murongo ivyo byose twama turiko turaharanira tuvuga ntihasubire kuba wanja wangura uyo bari umusende DFDD birashoboka kuko bose si babi cyangwa bari umuseforo oya base ndiko ndakwereka kugira ndakwereke yuko seforo simbaka tuje ku butegetsi dutwara igihugu tugira iki oya naho muri bo hogira ubishira ku murongo twebwe iyo baramarame urumva kuko ico twaharanira ayo mahoro duharanira abanyeshuri ko baja ku ishuri bakicara neza bakamera neza ubutunzi bw'igihugu bwibwe bukaduga ayo mabarabara uyo aje ari umusende David washaka akabikora twokoma amashi kuko nico duharanira Jean-Georges Kibogora mbega muravye ibi nyene twako turavuga bijanye n'abanyarwanda bariko abavuga kirimi c'ikinyarwanda bariko baranyanyaswa mu gihugu mbega vyotuma ubucuti hagati y'u Burundi n'u Rwanda buyangara gusumvya uko biri ubu
oya sagaseseshwa rumuri wumva ivya uko ibintu byahora biri no musi bigiye kuyangara twari tuzi yuko imigenderanire hagati y'Uburundi n'u Rwanda isanzwe ihoyahoya no musi bigiye kuyangara kuko urumva ubunye ko bagiye gutangura kwica abanyagihugu umva n'ibintu bigeze aho umwasa ashaka kuvuga yuko iyo migenderanire ubunye bigiye kuyangara umuntu w'umunyarwanda ari mu Burundi abona urupfu imbere y'uno munsi umuntu w'umurundi avuga ikinyarwanda ni nkuko nyine abona urupfu imbere yiwe amakungu yo akarere kavyakira gute kumvise abantu bahigwa bazira ururimi bavuga oya nuko nyine icaha gifise oya nuko nyine ariko nabivuga amakungu yo makungu arazi yuko iyo migenderanire yari isanzwe imeze nabi amakungu nta kindi nakazi k'abarundi gasigaye abarundi akazi k'abarundi niho gasigaye nuko niho bahombera nta wundi abahombera atari abarundi nayo iyo leta igizwe n'akagwi gafatiye mu Burundi gafatiye igihugu mu ntuze abarundi nibo bakwiye kuva hasi bakiyamiriza kandi abarundi y'umutima barahari baruzi ikibazo nuko abarundi bo kwiyamirije iyo leta baracibuka yuko ejo bundi barayiyamirije babajamwe n'amasasu bumva ubutegetsi bukoresha igikenye nuno munsi abarundi bacafise mu mitima ibikomere vyuko ingingo nkiyo mu bisanzwe igihugu kirimo demokrasi bari kurara bahagurutse niyo ntwaro yari kurara isenyutse ariko batinya kuraswa harabonamwo ingaruka zikomeye bagira bati ihago n'ingingo ishobora kuvyara ubwicanyi bw'ikivunga ubwicanyi bw'ikivunga niwo mugambi leta iriko ariko kubera abarundi bamaze gukura cyane mu vyumviro vya politike hari ibintu badashoka bapfa gusimbirako na nivyo byadutunze kugeza uno munsi kubona igihugu kitaragera haboneka ariko urabona ko leta yo yazikenyeye kuko iyo mvuze leta mbere twavuga ngo naka yavuze uku ngo keri ibi nibi arshigikiwe na leta na diaspora ya CNDD-FDD bagavuga nzopfa barushe ko azobarungika kuribwa n'amafi abarundi muri Tanganyika bakavuga byinshi uno munsi hama tukavuga tuti mbe iyo leta irihe kwidaseruka ngo ibaza abo bantu uno munsi rero ni leta yabyifatiye mu maboko uno munsi niyo leta nyene twituye tuti tunganiriza abarundi iriko irabikora ibicishije ku muvugizi ahubwo uno munsi uravye neza iyo ako kamo je mbona yuko ari iri niho nyabwoko niho nyabwoko y'abantu bw'ikinyarwanda bari kategorize niho nyabwoko y'ubwoko niho nyabwoko muturangira ahantu hari abo bantu bavuga turondera aho hantu hose hari umuntu avuga tumwice tumuhonye niho nyabwoko nyabwoko nayo ni ikintu bw'imiki yango n'amasentare mpuzamakungu naho bisota bija nitutaraba neza mbega none tuko tuja mu mpera y'ikiganiro leta igumye hahandi gutemera yuko hari abayigwanya b'abarundi abanyamahanga nyabona mbega umutekano uzotinda ucureha canke tugiye kubona umutekano tameze neza mu minsi iri imbere bizogenda gute umutekano usanzwe umeze nabi kuko abantu bose bakurikirana ibibera mu Burundi baramaze kubona yuko intambamye mu karere uno munsi ntibikira gaseseshwa rumuri niyo leta nyene leta yamaze kuba leta terroriste murazi kwijabuka imbibe bakaja kurondera ngo byo barondera kugwanya babateye muri Kongo niki inde yunguka rero bo nta mugambi ushobora kujako utazi inyungu yawe aheri nuko gusa haba umugambi mubi atacu gushikanako ushobora kugutsitaza ubu rero iyo nta n'inyungu bazobikuramwo urumva ibintu ni gihe ko nta mvura idahita hazogera igihe abarundi bikubiranya bati ibi bintu ntibishoboka urumva nivyamara kuko hari ico bita ishavu riraduga hazogera igihe bavuga bati fuma mutumara nivyamara kugera rero iyo ningingo birashoboka kubwanje iyo abarundi bazohabona nibabibonye muri Sudan nibahagurukiye rimwe kubwanje ari habunguka aho kagwi gafatiye umugongo Uburundi
aho kazobana yakunguha kuko kazobana gafise ya marongo gushika ryari kicaye mu mugongo abarundi bagume yaronka ya maronko yabo bunguke burya bufaranga bijya bintu ariko umunyagihugu nyarucari umunyagihugu abarundi muri rusange ni wahombera niwe rero akwiye kuva hasi akavuga ati igihugu ni gwacu nabo bariko baraturya baturya inguvu mu igihugu ni gwacu niba bakwiye kuva hasi ni byo ndavuga bakavuga bati n'abarundi bonyene bazisubiza iteka baziyambika umutamana ntagwaye uburorero bwabaye mu bihugu bimwe wabonye Sudani barahagurutse indwi imwe birara birakemutse wabibonye ejo bundi muri Mali barahagurutse indwi imwe birara biragiye mu buryo no mu Barundi rero nta kindi gihari ni kibazo dufise dutwagwa n'abadu cinyiza badupfukamye mu nda niki inzira y'ibiganiro yo murabona ko inzira y'ibiganiro twe tuzamiza ko bijya mu kwamiza ko ntituravuga ngo ntibikunda kuko ikitabaye no musikira ashobora kubera numvise muko muravugira muti abanyagihugu bafata ibintu mu minwe nikuvuga ko inzira y'ibiganiro mwarasokora ntidushobora kuja kuganira usize icumu uricumise ku Barundi abo Barundi turabasaba nabo bivyukiranye twese tuhaguruke uravyumva utabishoboye nawe naho tuvuga tuti ejo nejo bundi uko bishobora kuba kose Abarundi tukabikiza Abarundi rero muri sangi bafate ikibazo mu minwe bani c'Abarundi ni kibazo c'Abarundi nyene yego cyane ni kuri ako kamo Manuel Nderimana uhereje ko nshenso zira ko kino kiganiro